Inkuru ngufi z'ejo hahise twaravuze umuhora Starlink wa internet wemerewe kuza gukorera mu Burundi. Starlink ikaba itanga internet yo ku muvuduko munini wa 5G hifashishijwe ubuhinga bw'ibigendajuru satellite. Twifuje rero kurabira hamwe akarusho ka internet ya Starlink mu Burundi. Mwiriwe cyane, ni Davi, nizere ko meze neza. Iteko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 30 Rusama 2024 ryarahaye uburenganzira ikigo Starlink ngo gikorere hani wacu. Inyuma ya Zimbabwe, Uburundi kibaye igihugu c'icenda ico kigo kigiye gukoreramo muri Afrika. Mutino niyo Starlink co ni giki? Starlink n'umugambi w'ikigo SpaceX c'umugwiza tunga Elon Musk gitanga internet mu bihugu birenga 50 vyo kwisi. Ivyo vyose bikogwa hifashishijwe ibigendajuru bishika ibihumbi 6 biri mu kirere bitanga internet ishobora kugendera ku muvuduko nyaruka ugashika kuri megabit 200 ku isegonda. Mbega none umuvuduko wa internet mu Burundi warusanzwe uri hasi? Aherukira kugira urugendo mu Burundi, umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu yavuze ko abarundi bakoresha internet iri hasi cyane. President Suluhu yibukije ko Burundi na Tanzania vyateye umukono mu bihumbi 2019 ku masezerano yo guha internet u Burundi. Ayo nayo yatuma ikigo ca Tanzania National Fiber Broadband Backbone giha internet kigo BBS cyo mu Burundi. Uwo muhora bita bande passante ufise ubushobozi bwa gigahertz 100. Ikibabaje ngo muri zijana Uburundi bukoresha giga 2.6 gusa. N'abarundi ubwabo basanzwe bidogira umuvuduko wa internet yo mu Burundi. Samuel Muhizi, umuyobozi mukuru wa ARCT, ikigo kijejwe kugenzura ivyo gutuma tumanako mu Burundi, mu kiganiro yahaye Indundi TV aratanga impamvu twama tubona internet yikwega mu Burundi. Agira ati ubwa mbere ngo umuvuduko wa internet uvana n'abawuguze ingene bangana n'uwo baguze ukungana kuko hari ibiciro bitandukanye. Ngo iyo umuntu aguze umuhora wokoresha abantu batatu ariko ugasanga bariko bawukoresha ari 20 canke 30, bose bagabura uwo batatu bari gukoresha, niho tubona ica yikwega. Hari ikindi gihe umuvuduko wononekara bivanye n'ubuhinga canke ibirere bitameze neza, ngo aho usanga nko ku isoko aho internet iva amatara yabuze canke igitoro cabuze. Nk'akarorero naho uburi Gitega amatara yacitse ibujumbura aho internet uri kurakoresha iva nturonka na wewe. Ikindi yavuze nuko internet irangurwa hanze, ngo ni kimwe mu bituma ibiciro bigenda birahinduka bivanye n'ingene baranguye. Samuel Muhizi avuga kandi ko muri ARCT basuzuma amashira hamwe atanga imihora, ngo bararaba kugereranije n'abakiriya bafise bihuye n'uko uwo batanga ungana. Ngo ishira hamwe ryatanguye rifise abakiriya 10 hanyuma bakagera kuri 50 babwirizwa kwagura. Hari rero umwanditsi wa Iris yatanze inyungu 4 Uburundi bushobora kungukira mu gukoresha Starlink. Internet nyaruka cyane ishobora gufasha cyane aberekana amasanamu canke bakinira ku rubuga ikibiriraho, streaming na online gaming. Igafasha kandi abarungika ama video n'abahamagara bakoresheje internet. Iyo internet kandi ishobora kugera mu turere twakure aho imihora ya internet ikoresha insinga yari isanzwe idashika. Kubera Starlink yoyo ikoresha ubuhinga bw'ibigendajuru. Ikindi nuko izokongereza uguhiganwa mu gukora bishasha mu rwego rwo gutuma tumanako amakuru. Ayo ngo yobara amahirwe adasanzwe ku Barundi rimwe na rimwe bapfa gukoresha internet yikwega itangwa n'amashira hamwe yo mu Burundi kubera ko atakundi bo bigenza. Hejuru y'ivyo vyose ngo hazoca hakurikira iterambere ry'imibereho n'ubutunzi bivuye mu buryo butandukanye. Gukoresha internet mu gutanga inyigisho mu mashure, guteza imbere ubufasha bwo kwa muganga, hamwe rero nuko umurindi w'abikorera utwabo bakoresheje internet uzokwiyongera. Ngo n'ibikorwa vya leta bizoca vyihuta kurusha. Ntitwogenda tutababwiye ibiciro vya internet ya Starlink. Aho hakurya mu Rwanda, New Times Rwanda itubwira ko internet ya Starlink iriho amafaranga ibihumbi 48 y'amanyarwanda. Aho ni mu gihe ivyumuba wabiguza amafaranga ibihumbi 572 y'amanyarwanda, ni hafi miliyoni n'ibihumbi 300 y'amarundi. Dutandukire inkuru ngufi nazo.
Umurundikazi Kathia Gretta Iradukunda yashizwe ku rutonde rw'Urwaruka 30 rutarenza imyaka 30 ruriko rurakora ibikorwa ngirakamaro ku mugabane wa Afrika. Kathia Gretta ni umwigeme w'imyaka 28 avuka mu ntara ya Gitega, arongoye ishirahamwe Hyacinth Art House. Iryo naryo rihingura igiterwa conona ibidukikije Jacinthe d'eau kigiramiye ibinyabuzima vyo mu kiyaga Tanganyika. Mu guhingura ico giterwa, Kathia akorana n'abakenyezi b'abanyamwuga bahurikiye mu makoperative. Muri iyi myaka 3, Kathia akaba yaronse ubushimwe butatu budasanzwe. Agashimwe mpuzamakungu Prix Awa gatangwa n'ingoma y'Ububirigi, agashimwe k'umuhinga mu gukora ibishasha Prix de l'innovation CAPNUD mu Burundi, hamwe na Prix Inkerebutsi yahawe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'umwe mu rwaruka 11 witunganiriza imigambi rukora ibikora inka mu Burundi, hari mu 2022. Imakamba ngo abana barenga 500 baratwarwa mu rudandazwa rw'abantu buri mwaka mu ntumbero yo gukoreshwa nk'abacakara inyuma y'igihugu canke indani mu gihugu. Magazine Jimbere itubwira ko bishikirizwa na Yves Ishimwe, umuyobozi w'imigambi mu runani ruharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB. Mu ntara ya Kigoma gusa yo muri Tanzania, mu mwaka uheze harafashwa abana b'abarundi 200 baraheza bagarukanwa mu Burundi. Vyinshi bikaba biva ku bukene buri mu miryango hamwe no kutamenya ko abavyeyi. Mwakoze kudukurikirana. Aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.